Loriro re nta muntu rega tomucokoza Loriro rararyoshe gucokoza kwera Loriro afite amainsolite na menshi rero na Fizo yaramaze kubona ko akwiye kweri kumwataka niyo mpamvu wa wundi ebana ukwezi kudahera dasoye indirimbo umva ubuzima bwiwe bwose ari music yama muri studio yama rundura ama location ariko jewe suko jewe sinama ndondera na location je ndondera location ndiko nkora ibiganiro nkuko je sinigira ndondera location ngo y'imiziki famba ntitukiri kumwe cyane ko mani jewe je ikintu ntahura mvuga ati umwana nuwokura mani muntu kwamana peti je nzobana ndabafasha uzonyiturazanye ivyunguka je tuzokora nta kibazo kuko n'uyu niko ndafasha na wene hari nk'umuntu yitwa Yarede wa Nyange ni umunyamakamba umudogo yita umukomedien sivyo ariko n'umufana wa Barca amaposti menshi aguma posta Barca urumva Barca rero ifite nk'imatch Hey guys, nizere uko mumeze neza. Tugarutse ku ndi curo turi kumwe nakoresha umwanya. Reka baramutse. Yeah guys, mumeze bien muri fresh ewana je meze good. Sasa rero guys, cyo umuntu aba ari karambaza ari kure gose urumva ewana ni atari mwe nuko mutabibona. Ari ku kilometero. Sasa rero niko kono dukora kamera usanga afite lens ndende. Ya hariho nk'ibibazo ushaka kumbaza ugasanga sindanavyumvise neza ngize muri mwere ntimubitawure kubera muba mubona umuntu mengo yishuye ariko tumeze neza ndizera ko namwe mumeze neza cyane kabisa. No musikazo cyanje cyambere kivuga ngo Fizo tumaze iminsi tubona acokoza Loriro hari ico bifasha kuri entertainment y'umuziki wacu kuba Fizo acokoza Loriro yego bajya barazinanye mu bisanzwe Fizo na Loriro basa n'abantu banganya imyaka muri no muziki kandi basa n'abantu bakoze umuziki kuva kera kandi bafite amahiti menshi urumva bari mu baririmbyi ba mbere nga mu Burundi bafite amahiti menshi kandi baragendanye igihe kirekire cyane barazinanye mu ncamake rero kandi mu yindi faso umuntu acokoza uwo basanzwe bamenyeranye kuma nashaka gucokoza umuntu batamenyeranye oya basanzwe bamenyeranye ariko mu bundi buryo nabwo Loriro re nta muntu rega tomucokoza Loriro rararyoshe gucokoza kwera Loriro afite amainsolite na menshi kwera Fizo yaramucokoje ngizo mpuzu nyene yari yambaye impuzu manizimbe vya bintu vyanje yari yambaye ibipira vyimbe yari yanditse ngo muri rya koti yashora kuba harimo kirimo mu bisanzwe Loriro araryoshe gucokoza vraiment kandi rero Fizo mu kwandika nashira ko ngo Loriro yanika ngo mzizi Loriro yita ngo mzizi wajiwe yarayita ngo mzizi wajiwe urumva Loriro n'umuntu aryoshe kabisa gucokoza kweri umuteye agatiko urabona neza ko capacity vraiment kameze fresh rero na Fizo yaramaze kubona ko akwiye kweri kumwataka niyo mpamvu meme na Fizo amaze umwanya atari karamucokoza Loriro naryoherwa niyumva amahoro vraiment arumva abaye desi rero niyo mpamvu burya buntu abwandika mu kumucokoza ko basanzwe bafina kandi ntagwa nkuru barurimo yabari jare nyine abantu bakoranye bazinanye aba friends kandi barakoranye n'indirimbo zitari nke yabarazinanye cyane mu camake bijya wambaje ati cyo byo bifasha entertainment ni showbiz bijya ni content mu bisanzwe nuko bera nyine aba promoter bacu cyangwa aba influencer bacu batazi kuvyaza umusaruro showbiz kaya nakantu kaba gakwiye kuvugwa cyane kubera urumva ni ku mpande zose Loriro Fizo urumva no muri legend urumva habaye akantu mengo nako gucokozana kajya ziya bari views zagusa ziba ziriko zirigendera zijya uzitoye ukazikorera ko update mapema
ukazikora ko nimba ari voix off canke ukaterefona nimba ari Loriro canke Fizo urashobora kuronka ama views atari make bivanye no kungene ayo majambo abantu benshi batangara nk'abantu batabizi batabazi neza rero na Fizo bo kwibaza ngo n'abantu bankana ariko ako kantu urumva koko cakamuta ucubaha umuco bica bitahura kandi gusumba ico nico cyo babifasha entertainment gusa nakindi ikibazo gira kabiri ugira usori yindi ndirimbo inyuma y'iyo mwari mwasuranye na Famba ubona aba bana wawe urufasha hari ico uzoba ukibafasha baba peti bahora naho namfasha gupromotinga mu bisanzwe gusora umuziki ni kimwe no kuba mu umunyamuziki n'ikindi kuko ari abaririmbyi b'abanyamuziki reka hariho difference y'umuririmbyi n'umunyamuziki yabigize umwuga wa wundi ebana ukwezi kudahera dasoye indirimbo umva ubuzima bwiwe bwose ari music yama muri studio yama rundura ama location ariko jewe suko jewe sinama ndondera na location je ndondera location ndiko nkora ibiganiro nkuko je sinigira ndondera location ngo y'imiziki Edahere mfite n'imizi nkora n'imiziki mikeyi cyane kandi n'abari imiziki bwanje officiel inyuma y'iyo muziki abari ibindi bintu biba byinyigeje vy'umusaruro wanje gusa n'uyo wundi muntu tuba twakoranye example nk'ubunure twakoranye na Famba ubunure Famba n'umuririmbyi Famba yaherega ahora aririmba na wene kandi Famba avaye uko akora comedy yari umuririmbyi sivyo yakora imiziki rero nanje niyo mpamvu nace mvuga ati kakareka ndakongereze visibility muri ibi bintu vyawe vya music abantu bagukurikirana mu muziki babone ko ataho wagiye ko ari hukiri ririmba rero urumva reka ndagufasha je niyo yari target video yaciriha uwundi muntu catuposta kuri channel yiwe umusaruro ukomeza kwinjira rero jewe ibi vy'imiziki haba hariyo inyungu yanje kanaka canke inyungu y'uyo muntu twakoranye apart yo kubona je naririmbye abapeti nabo mbasanzwe mfasha je nawe mfashiriza ubuntu pe oya barabizi nivyunguka ko je barazi ko ari byo bintunze je mfite umuryango umwana wanje je sindomubwira ngo urabona agi ngo naka ngo niwe nafashije bwati mzee iyo mitani hagarare urumva iyo mitani hagarare kabisa urumva abapeti je nzobana ndabafasha uzonyiturazanye ivyunguka je tuzokora nta kibazo kuko n'uyu niko ndafasha nawene ari muri iyo system nyene gusa nabije muri iyo system yo kuririmbana kuko wewe iyo burya je nasanze promotion gupromoting umuntu babitandukanye cyane urumva gupromoting umuntu hariho façon imwe canke yindi biba bifise intumbero kanaka babifise urumva par exemple kwa mu posting umuntu kuri page biratandukanye no gutwara umuziki wiwe kuri studio biratandukanye cyane no kuja kuvuza umuziki guhereza umuziki we aba DJ mama kabare nko ku mutwenzi zagerahe ukagenda utanga imiziki umva izo promotion ziraremereye cyane gusumba bijye ubona umuntu ngo yagupostinze yagize ne bijya bintu n'ibintu biri simple cyane nibikoko dora tubipostinga ugafotora n'umuntu ariko arajya mu ibarabara ukamufotora urumva ukamupostinga shagura n'umusazi mu ibarabara ukamupostinga ivyo rese ivyo biranga kuri kura promoting umuntu officiellement umuntu mu kumupromotinga ubishiramwo ubundi bwonko kanaka kubera bize bitandukanye n'ibindi abantu bakora urumva je niyo mpamvu ujya mupeti navuze ati reka ndabikore muri system yo gukorana umuziki hama umuntu azoza aje kumviriza umuziki wanje ngo n'uyu wanje aze yumva iyo mpano ko mba nabonye ko ufite impano kabisa kandi nindirimba ifite quality muto yakoze Sule kandi na video yakoze umupeti yakomeye cyane akaze yitwa Darcy Trape akorera kwa Kesi urumva kandi arabizi vre muravye kuri level n'uburyo buki usanga abapeti abifitiye bw'ama video no kuri kwimano urabona neza yuko ari indirimbo urumva ikwije kweri condition bivanye nabo bantu ingene bangana urumva ya kandi general ishimye na n'indirimbo general ishimye ninge naririmbye general vyiko narikunze ingene naririmbye kandi ntari no muririmbye urumva byose nugufashanya ivyo
abapeti kubafasha je nubu umupeti ari tayari naze je wanyiture gusa biha agaciro je ndanga umuntu tuvugana kuri telefone kabiheze je ndakuna umuntu anyereka ko ankeneye vya seriye urumva tukicara tukadilinga tukayaga kandi vyunguka ndamusavye akabiyimpa kugira ivyo agira tugira dukorane ndabikore n'umutima umwe ko ari kumwe n'umuntu ashobora kuguhereza ivyunguka bikeyi awo nyene direct mukacubona yuko uyo muntu atahaye agaciro ibintu agomba umufashe urumva ni nkuko umugore umuhaye amahera make yaje gusuma hazasumye iki ibijuma n'intore kumuhaye amahera menshi aje gusuma asuma neza aragusumira n'agakeke kabisa nuko mu kindi kibazo gira gatatu mu misi heze twarabona cyane mugendana na Famba muba muri kumwe umwanya munini ubu mwamwe arayevye gukorana ko tutakibabona muri kumwe kenshi Famba ntitukiri kumwe cyane ko mani jewe je ikintu ntahura mvuga ati umwana nuwokura mani muntu kwamana siryo terambere oya iterambere mani no gukora ugakora mugashira ibikorwa hamwe igikuru kiba gihari n'urukundo n'ubumwe no gufashanya muri ibi nabiri Famba premièrement ino ndirimbo inzoga challenge ya mbere niwe yayimpaye challenge ya mbere urabona yuko ari one love urabona yuko ari ikintu je bisanzwe sinkunda umuntu tukume kwegana oyaye abantu baratumenyera cyane amabaka tukabarambira vome duhindure kwanza situation gatoyi comme ça ibintu bigende neza Famba ariko akora amasinema hariko arakora cyane herutse no gusura ni nawe ne hari indirimbo yasohoye indirimbo sindayibuka neza izina ariko mani ari mu bikorwa ari mu kazi ndabizi arafise indirimbo shasha arafise n'indirimbo shasha nawe ne ya urumva ari mu kazi kabisa nanje ndi mu kazi rero ico nico gikuru kujya kumwe n'abantu baguma batubona turi kumwe aho Famba ari ariho ndi meme mani hariho n'umuntu hariho n'ibintu vyatwikira ivyo bintu ko dusanga umuntu aramuhamagaye bavugana ivyunguka aciye mbona na jewe par contre na jewe yari karandondera twicare na jewe tudiringa ivyunguka umva aciye mbona sivyo none gashaci yakubona uzokwibrandinga ryari gute kuri uyo muntu umva yamaze kubona for free sivyo Famba ari umuntu yahora sho kuba andondera jewe Famba kaca amubona nawe urumva ko dusanga uyo muntu abitomboremo cyane fomere twibike ariko igikuru n'urukundo dufitaniye ubugenzi naho bwagiye gusa twagabanije ya migenderanire ya cyane ya buri mwanya buri munsi buri oya bijya bintu mu bisanzwe sivyo gusa hariho n'ibindi bintu muzotubona muri tugaragaye muri ubu muzoza mutubona kuri rezo sosio tuzotubona kandi mwisite tuko turazunguruka tugenda hirya nino oya tuzohura mu bikorwa ibintu nk'ivyo hama nashaka umpangire abakinyi bakina comedy abakinyi wewe uzi bakina comedy ne ufata yuko bayikina neza aba comedien yego aha mu Burundi kwera aba comedien baragoye guclassamo kubera hari nk'umuntu yitwa Yarede Wanyange ni umunyamakamba umudogo yita umukomedien sivyo ariko n'umufana wa Barca ivyo amaposti menshi aguma posta Barca urumva Barca rero FC nk'imatch aposta nk'amaposti nka 3 4 5 none iyo ni impano ya comedy canke umva yuko ari black edaheru za gusanga izo comedy umva izina yitwa none nk'ubu dufate umuhaye stage performance ataza kubavugira ivya Barca ngo Lamine Yamal ngo Pedri urabona iyo ni example ya mbere example ya kabiri hari abapeti ba Pasito urumva comedy bakora urabona neza ko ari comedy ariko asanga wewe ariko avuga amazina y'abantu bisambanije amazina y'abantu batagira amazi
urumva iyo ni comedy wari muri comedy urazi ikintu cyagisigura ngo ni comedy ajya ama efe bashiramwe ngo kasongo yeye mumbari nanga ajya ama efe usanga ama efe ari menshi muri ivyo bintu byabo ngo na makomedi rero mani jewe ama comedy mu bisanzwe nemera nkaziya comedy za bamutima mani ziya wasanga ari comedy kabisa urumva comedy za bagasore kubona gasore ari kavuga asubiramo amazina amajwi y'aba president urumva talent ukumva talent urumva Bayir Defonse ukumva talent kavuga ati yego vraiment aravuze mani nka president w'u Rwanda ngewe dore urumva akabisubiramo bien ukumva neza ko ari talent sivyo rero abandi na gasore meme na gasore yagiye gukora comedy nawe natanguye kwigira bijya bintu vya Bayir Defonse yavuye gusubiramo amazina amajwi y'abantu zenye aba president burya hariho itandukanye rya comedy na strategy hariho comedy na strategy umuntu ukaba umutwenza ariko utaragaragaza neza comedy yawe ariko par contre pasito nawe gatoya ahantu ubona neza yuko hariho strategy hariho target kanaka hariho comedy ahora akora route bora ahora kina umuntu ngo arariye urumva naje hari utwo ndamufasha sometimes urumva ari utuide ahora agira ukabona ati yego this is comedy iyi ni comedy kabisa ariko nkabijya vy'amazina vraiment ijya ni ide ijya ni strategy gusa ntabwo ari comedy urumva kandi bijya c'est bon mais barakwiye abakomedi bacu nka Yarede warakwiye kwiga imitwe nikungene yokora ico bita comedy akagira signature yiwe akagira signature urumva yicitwa comedy kubyo umuntu wese avuga ati uyu ni umukomedi ukaja kumupresenta hano bakubwira ati uyu ni umukomedi okay akora ibiki ukavyerekana ariko ugiye kubona yamejezi ya Barca ari nk'umupeti wo mu Rumonge kama yitwa kama ni LK asuramwe ibintu by'abasani umukomedi reka oya bijya ni za strategy bijya na ma strategy ntabwo ari comedy bro bijya ibintu byo kuvuga ngo web face ngo geze bijya biboroho nyine n'abatanzania nibo bakunda kubikora cyane sivyo na Mutama Gerard yarigeze kubikora bijya na jewe narigeze gushaka kubikora nuko nabuze umwanya Pax twarabunanye kugira amfata izo video azifatanye urumva ni nkuko nka Messi urumva ugafata ngo Messi umaze iminsi udatsinda ukazona ushizemo aka video atsinze igitsinda urumva ivyo bintu ni bintu wewe wiyumviriye gusa urumva ukabifatanya uko kivuze kijamo aho iyo si comedy ni strategy yo gukwega abantu sivyo yo gukwega iki abantu none rega ni nkuko najewe kera je narakora umuvumburo ariko ntabwo yari journalisme ariko nafata micro ndiko ndabaza umuntu umengo ni journalisme ijya ni strategy yo gukwega umuntu kugira umwerekere ingabirano yawe umwereke impano yawe rero kuko gufatisha biragoye utanga ibimazi byinshi niyo mpamvu uronse opportunity ukaronka strategy igakundwa cugaragaza impano yawe rero n'abashoferi bahera mu makinga mu mamoto kumbe bariko basotera iki permis kugira abo umushoferi azajya agafungo gatubutse neza ndibaza urantahuye Imana ikwakira ama tuje mu bakinyi ba film akinyi ba film yego wapi ha mu Burundi akinyi ba film yagese ama film benshi bakina reka hakuna ajya na madrama man ijya nubu man ijya n'ibintu kandi ari ibintu batwara umufungo kwe vyinshi n'ibintu vy'ubugugu sega urashobora gushira ikintu ushobora gushira amafaranga menshi mu kintu sivyo ariko ntuburi serie cyane nico kintu man uracho bita filme mani hariho filme n'igikino ya benshi mu Burundi bikorera abiga bikino vyaninde none si kujya nyene gashutinga image yo hafi portrait ya kure ensemble plan ensemble image zo mu nzu bro twebwe dukeneye level iri ku rwego mpuzamakungu turakeneye kubona muri filme basi hari umuntu yamenye frigo ora frigo igwaye miliyoni 2 miliyoni combien miliyoni urabona bagakina film ukabona ko frigo basi bayimanyaguye kuko invest ni kimwe na realite ni kindi urumva hari ama film ubona
kavuga ati oya vraiment man ukaraba film iri officiel ukabona umuntu aravye muri camera bro umuntu ari karaba muri camera ari muri action oya vraiment ukabona amaraso baracakoresha mani amaraso tomati bro ibintu by'abashumileta kera muri Tanzania itomati ngo baramugonze ngo amaraso filme yo ni filme n'ubushaka bamu ajya amaraso nyene ya oje ari amaraso man umengo na amaraso umengo na amaraso nkage y'abazungu yagese amaraso ya seri oya kuko na YouTube niyo vyemera niyo gira amaraso ya seri ariko hari amaraso man ubona neza ubiravye unayabonye uko kwibaza ngo na amaraso nibigere gukora amafilm nibige gukora amafilm ari ku rwego apana ubugugu abariko barakora ngo na mafilme Jesse nkunda amafilm ariko cyariho filme mani mpaburi nkabana neza ati no filme iri mu ubwenge kabisa ino filme mani ntivugwa mu izina urumva ifite location nziza ifite sound nziza abakinyi ba actinga fresh man aha biragoye kubona umukecuru man ari karaktinga sene hore y'umukecuru kazango n'umumama hari umukecuru n'umumama iyo ari itanduka ry'umukecuru n'umumama hari itanduka ry'umutama n'umujene reka dusozere peti yanka dusozere tuzobigaruka kwivyo je nzozana umukinyi wa filme nga mu kiganiro twicare tuyage je ansigurire icitwa filme cyarico okay reka tubashimire mwadutahuje asante sana sezere abakunzi ba guys je ndabakunda cyane ndibaza mwantahuye bamwe mwantahuye abandi mutantahuye nta kibazo rero tuzosubira ejo canke hirya ejo ndabaza nundi mutumire tuyaga kuvyerekeye entertainment yacu tubanaye dutera imbere mu vyacu no mu vyanyu ciao